hari icyo wari ukwiye kumenya iyo ukuri gutanguye guhishuka igitutu kirivuguruza. Narinda gutegereje imbere yuko ngenda. Ubu ni ubutumwa bwavuye kwa Dr. Kayira. Biraboneka yuko Nora si umuntu, ni ingaruka z'ubwenge bwa Aurelia. Dukwiye gufutanganya ibimenyetso vyiwe vyose. Niyo mpamvu Dr. Kayira yanditse ubwo butumwa. Ezana ndabikwereke uko vyose biri kuri rupapuro. Dr. Kayira yavuze ati ariko birasa nkaho afise ubwenge atari bw'umuntu. Fata ukuri n'amakuru yose ufise uyahuze, uzomenya impamvu Dr. Kayira yanditse bino. Niyo mpamvu dukwiye kuyikoresha operation kugira ngo ihindure isi. Iki nico gihe cyacu, ubu ni umwanya wacu wo gukora. Kanura ukoresha ubwenge wa musore we kugira ngo dushike ku intego twihaye. Niba ubonye iyi nyubakwa
menya ko operation itanguye. Nora azoba ijwi ry'ukuri. Umbwira amajambo nabasha gutahura. Mbega uri ukuri cyangwa uri gicucucucu cyacu? Bimeze gute? Basigaragaza. Divyo byose Orere yashizeho sigasire ubuzima bwiwe, ariko igihe cyageze dusohora ukuri. Ntugire ubwoba, ndabona ko ufite ubwoba bwinshi ku mutima. Orere yashize mu gishingo ciwe. Igihe kiraje, kuri kugiye kugenda habona kose. Ugombye gusobanura kuri mu kibanza cya Aurelia. Bino bishoboka bite? Igihe nicagera uzobimenya. Ndabizi vyongora kugutahura. Reka mvuge ko kuri kuzogaragara biciye mu nguvu zawe. Ariko sinigeze mbona umuntu ameze gutya mu nzira zanje. Reka ndakora ikintu kimwe. Ndabizi urugendo rugiye gukomeza, kuko nta mpamvu yo gucika intege, kuko hamaze kuza uyundi muco uje mu kibanza. Reka nizere ko tugiye kubona irindi terambere, tugiye kubona inguvu biciye mu ishusho rishasha ry'umwiza rije. Impamvu abantu bagira imitima ibiri ni kubera ko habaho abavukira mu rwango n'abandi bavukira mu rukundo. Nico gihe cyo kugwanira ba bandi bavukira mu rukundo, kugira baze bubake icecere nane bagenzi babo. Reka mvuga ati umukino uratanguye cyane, inkuru yacu iratanguye. Wizo group nimuzigira mu nterana imbere.
n'umurango kugira ngo twubake ubuzima bwacu, ariko ugasanga umwe yaryamye saa moya gaca akifuza kubomora ibintu by'umuntu atazi ingene vyubatswe. Ese uwo muntu wowe umufashe mu ntoki zawe uwo mukorera iki? Igihano yoba abereye n'icahe? Uno munsi dukora ijoro n'umurango kugira ngo iyi business yacu yakukigere kure, ariko abatugwanya ntibabura kugira ngo baze gusambura ivyacu. Dr. Kayira yavuze ukuri. Abantu benshi bakunda gusenya, ntabwo bakunda kubaka. Niyo mpamvu iterambere si ikintu cyo gufinako. Mama wanje yakunda kumbwira ngo wa mwana we ubwo bwenge ufise uzoturika nk'igisasu. Uyu munsi ndi kubaka Wizo Group nkoresheje ubwenge bwose mfise, kuko namaze gutahura ko mfise ikidasanzwe mu mutwe wanje. Uri kuridoga habaye Dr. Kayira yongeye ko mu butumwa, ariko naragubwo butumwa nagira mbanze ndaguha indi message nashoboye kuronka. Imashine zerekana umwanya wa Nora n'ubwonko bwa Wiriso bihuzwa mu buryo butangaje. Ikindi nyakubahwa, hari umuntu ari mu mwanya wa system, si haka ahubwo ni haka iteye ubwoba. Okay, ni mu bifukafuke byose kugira ngo ntagire na kimwe dutakaza. Buri kintu cari cyo cyose mumenye insiguro yacu nico kigamije. Murakoze. Umwanya mutoyi ndaba ndabirangije.
bigenze gute? Niki kibazo huye naco? Ndi kumva amajwi. Uri kumva amajwi? Ayo majwi uri kurumva nayo abantu bameze gute? Abantu benshi cyangwa abantu bakeya? Aya majwi ndiko ndumva ari ngaha nyine hagufi yacu. Bivuga yuko kurumva amajwi y'abantu benshi. Mbega hoho urumva mu majwi y'aba wizo group cyangwa ni y'abantu tubasanzwe? Ego, nayi wabo. Uri kumva amajwi y'aba wizo group. Ubwo rero bivuga yuko ufise ingufu zo kumva ibintu biri kure. Hano rero ugiye kunyobora, ugiye kuzurategeza umbwira icyo gukora. None ndakubaze, turi bubigenze gute kandi ariko baraduhiga? Sinkeneye ko bakubona. Ikintu maze kubona mu buzima. Ego. Umuntu agendana basi imisi yose. Cyane gose. Ariko igihe cyose. Igihe umwasi wawe karakugwanya. Ntabwo azigera kunesha uri mukuri. Sindagutaho yugonze gusobanura ibiki mama. Igisubizo cyavukiye mu makosa yabo. Kubw'ibyo kumba ndabasubiza ibyo bakoze. Iki nico gihe cyo kwiyerekana, kandi iyi niyo mpamvu yatumye ugaragara. Kora icyo wumva umutima kugira inama, nico gihe cyawe. Ndakwereka icyo dukora. Burya ntabwo neme kujima y'igisagara kubera ubujuju. Nuko ntashaka kugaragara mu maso imbere y'abantu banje. Fisi ishavu ringana nkuko. Kuko ndashavuye kandi ashavuye ndabisubiyemo. Ariko ndifuza gushika ku ndoto zanje. Wizo group itegerezwa kugira ijambo. Ariko icyo ntaramenya kubera iki Dr. Kaira atigera yerekana kandi ari inshuti yanje hafi. Nyakubahwa, Yego. Dr. Kaira nta musi n'umwe arigera agaragara no mu maso yacu. Buri gihe aturungikira inkaratasi ariko tutamubona. Bivuge ko atazokwigira yagaragara ngo tumubone. Oya, we ko waje ashobora no kugaragara. Reka tumutegereze. Gusa jewe ngiye gukora ibishoboka byose. Yego. Kugira ngo ibikorwa bya Wizo Group bikomeze gutera imbere, ivyo dushaka gushikako tubigereho. Narico nzokwemerera. Nzokurinda kwicuza ko uzori kurabikora nk'uwikorera. Kandi tera imbere. Ndaguteye intege. Sawa. Kuko nagerageje gusoma ivyanditse ko rukaratasi. Nabonye ko ibintu bidasanzwe. Ariko ko biri kose tugerageze tubahagarike. Na urashobora kwisomera. Sinuvuga ngo niko kuri. Ariko gerageza usome. Urashobora na gutora kwinyisho. Ndiko ndarabakunda urupapuro. Yego. Mbona energy. Yaduze cyane. Cyane gose. Bisugiye ngo igeze kuri 300. Ibiri hejuru cyane.
mbona bitoroshe kubihagarika. novuga byinshi mwo ntahura mutevye ariko reka mbagire inama mube abanyabwenge ntimube ibijuju. No Aurelia aracyari muzima? Pas possible, ntibishoboka. mbega hoho yiyumvira ngo mwarishe ukuri. Nora, reka ntangure kumva izindi nguvu ziturutse muri wewe. Muri kano kanya novuga amajambo menshi kuko hari icyo maze kubona nicyo nkwiye gukora. Ubu maze kugira icyizere cy'ibyo ndiko ndaharanira, maze kugira ibyo ndiko ndubaka, maze kumva icyo nkwiye gukora narenze gusubira inyuma. Ubu rero reka mvuga ati ngo byose twamaze kubikora. Ubu rero Nora twabikoze. Oya Wiriso, ahubwo niwe tugitangura kubera Aurelia aracari mu mwijima. Ugira uvuge yuko Aurelia yari muri kode? Ego, niyo mpamvu titosamara. ntugire icyizere ukwiye gukanura ikindi naco wirinda umucubesha. Abatabazi ntibo basobanukirwa icyo muri cyo, ariko reka nakubwira ikintu kimwe. Ndabizi yuko Aurelia ari mu ruhande rwawe buri munsi, kandi ndabizi yuko Aurelia yaba mu ruhande rwanje nka jewe Wiriso. Akomeza kumbwira amajambo avuga ngo nirinde umuco ubesha. Uwo muco ubesha ni bande? Uwo muco ubesha ninde? Iyo muco ubesha ni Wizo Group. Hari byinshi utaramenya kandi ukwiye kwiga. Kwegi utarabimenya hari byinshi utoshikako. Niyo mpamvu ubuzima buba bumeze nk'iro piti umuhiga ari kurasa inyoni, ntabazi ngo araza kugema ngo canke ngahushe. Kandi ubuzima menye ubusobanuro kuri uno munsi ko bumeze nk'umuhigi ahiga igikoko, yuko uyu munsi aza kubona ifunguro rya saa sita. Reka mvuge ko urugamba rukomeje. Nora sinigera musha, ahubwo ndiko ndiyubaka ukundi gusha.